leta yumva yuko nyakubahwa perezida wacu w'igihugu ciza c'u Burundi avuze ati sans média jamais babikore bazi yuko leta iriko irabaraba. Kuryama ni kuri bose ariko kuvyuka ni kuri babandi baba bagiriwe ubuntu n'Imana. Ukaba uri muzima urashobora kugira akajambo kamwe canke amajambo abiri yo gushimira Imana. Nimba nawe ufise ibibazo bitandukanye anagenda kuremesha ngo buracaho gacana ayandi, hariho ejo hashobora kubera heza kuko Imana si umuntu. Windi ncuro ndashimira Imana kandi ko harya uriho uri muzima n'ubundi udashimye Imana uba uri ntashima tu. So uyu munsi rero nkuko mubizi jewe mumbonye bafise umutumire kandi ubona ati uteye kandi kumwe n'umutumire ari special nomwita gute ivyo vyinshi ndavuga ko mugabo reka ndamwinginge ko nta mugabo bavuga izira vraiment navyo ndabona noba ndamuburindera aho utari umugabo. Eko kati merci beaucoup manda kuramutse hama ndamutse ariko adukurikirana yavuze ati nta mugabo bavugira izina urabona ko kameme arivugira. Ego ku mazina ni Jonas Manambona wasaze ndumugabo ndumupapa w'abana babiri n'umugore umwe. Ego birahetse sinzi ko ari kindi uvuga ibindi tuvuze Jonas Manirambona nashire ko ingénieur. Ego tubona nde okay ubone umurundi kundi igihugu ciwe ego kandi akunda n'abarundi bagenzi we ambavu yaho hacongera ko akantu ka ingénieur akunye. Ego ako numva ko ari titre benshi bamenyereye haraba ingénieur mu bwubatsi haraba ingénieur mu mabarabara ibintu biriya bitandukanye. Nanje ndi mu ingénieur muri informatique. Okay eko ndashacane ko mu gisata c'amasanamu amajwi kumbure n'ibindi bitandukanye. Harya umu ingénieur general nibaza ko umu ingénieur ari urya gusabazwa ibintu by'inyubako inzu etage ushaka kubaka inzu umva wewe en fait ujerwe gukora no gutunganya ama image. Ingénieur tuvuze umu ingénieur novuga ni titre umuntu ahabwa kubw'igikorwa canke ikintu yize akamenya gatahura. Mu Burundi gusa niho kusanga abantu menga baramenyereye baramugaye uvuze umu ingénieur umuntu wibaka amazu haraho ucukirwa ingénieur diso ingénieur des images canke hari usanga hari umu ingénieur no mu kurya navyo nyene kuko cyane wari imbere ari inyuma ya kamera n'umu ingénieur mu kurya birashoboka ntabwo ego none umu ingénieur mu Kirundi ni iki? Ingénieur mu Kirundi reka mvuge ko ari umuhinga. Umuhinga ha mumeyo nawe umumeyer n'umuntu ashoboye yo umumeyer muri kya kintu yo umuntu ashoboye muri kino kintu ugatuvuze ujya n'umu ingénieur diso ni kuvuga aba ari umuhinga ajejwe reka mvuge guhinyanyura amajwi. Ego iki naco umenye mbeke ko Kirundi gikenye ari ibintu byishobereye ikirundi kirakenye ari rusanga kubera ko aya terme technique ari mva mahanga usanga kubera ko mu Kirundi bitigeze bibaho byaje biva hanze tuca tubifata tuca tugerageza nyene kwikoneza kugira nyene message ife gushika. Okay none kugira ngo ushobore guhitamwo ivyo byo by'amasanamu amashusho ndetse n'ibindi byaje gute wabyumvisemwo gute kugira ngo umve ko bigira umwuga? Ego urakoze ikintu ca mbere novuga je nkunda gufata yuko atari kuvyiga gusa ariko ndavuga ko ari impano. Ego ni ikintu novuga yuko canje mu nkiri muto ndibuka nkiri muri primaire. Ego nari fise umu grand frère yara sanzwe dazi ibintu by'amatelefone hari amatelefone yitwa matelemakera ego natwe twarayitunze kweri muhira kandi nova yuko muri aho gace ari mu bantu ba mbere yarafise telefone yitwa Vodafone telefone za kera. Rero yarakunda kuzima nka tripota nka tripota mu nyuma nyene abantu harya rimwe na rimwe ivyo bakwaturako iyo uvyize yari vyize birakubako bakamubwira ati wewe uzoragume wiga ibintu bijanye n'uzenya no gukora amatelefone ibintu vy'amamashini bitangura kuza kunyerere bukebuke. Ndavuga rero mu bugurugu nakora wasanga ndiko nkora ivy'amatelefone wasanga ni mu vy'amamashini mu nyuma maze kuvuga reka mvuge ati kuja muri ntuze muri secondaire numva ko no bihitamo kubikurikirana ndetse novuga yuko harageze imbere aho rico gisata bakinyima. Ego niga lettre moderne ariko ntivyambuje yuko ndibuka ko niga mw'irise ntivyambuje ko shobora gucimba mw'irise ari nko mwijoro
nkaheba etide Aha. nkagenda swati muri sibere ico gihe sibere asanga amahera 10-15 umuntu nyene akagira ni katane kina kimuzi umva gusa kuryohe uri imbere y'imashini hama iminota iheze ukacuvaye ariko finally umuntu agenda nyene abimenyera ndegera no kamvuge abantu badukuriye canke badutanguriye umuntu arakwereka ati bakora kuri uko kondi bako ndafise umuntu ico gihe niwe umuntu wa mbere tangu kunyigisha gukoresha ndeka mvuge gukora ukuntu ze kuri suri canke kuri clavier kumbeba rero novuga ko ni naco kintu nibuka ukuntu aba mfise ubwoba ndiko ndajugumira ndiko ndabikora ariko uyu munsi ahubwo ni disigaye ego nuko byatanguye rero hambavu yaho ndabikurikirana no kuri kaminuza yego gushika hamwe nico kintu ze n'igipeti nayironka yego uyu munsi rero ndavyishimira byaje kutubwira ngo usange mu mpano ya journalism kuko ndayikuziko byo bifatanye gute ego murakoze cyane icambere apare yantuzenya ya informatique journalism ni kintu nakunda cyane arikunda mbona ko arabikora kumva yuko uri imbere uriko ushikiriza abantu amakuru agezweho canke uri kuvugira abantu ndavuga ati burya nimbuzi uyu munsi abantu bakomeye ba journaliste barimwo cyane kuko uyu munsi bashobora kubona uri imbere ngaha ya kamera ariko burya uri kuvugira abantu benshi buri abari ijwi rimwe mu majwi menshi rero navyo novuga ko urabizi ko umuntu agerageza akakora ama recherche hama bibaye ngombwa akavyiga kugira ashobore kugira reka mvuge ubumenyi do base gusa ayibandanye rero ico novuga nuko kwabe kubikunda maze kubikunda ndakora ko mu mpuzo ndakurikirana abantu babikora ndagira ama recherche ndavyiga ndabimenya uyu munsi rendi mu rugendo rwavyo kandi niteze yuko hari ico bizoshikanako yego uyu munsi hari abajournaliste bakora journalisme mugabo ugasanga ntavyo bigiye nk'akarorero ugasanga yize nka maintenance canke yize paramedical me ugasanga ariko ariyitana mu journaliste eske uwo muntu aba afise amakosa canke ni igikorwa akora kimuha iryo zina canke umujournaliste n'ubwo yaba yavyigiye abandi n'abapromota ego tubivuze mu gifaransa tuza gusanga biratandukanye cyane ariko mu kirundi biza gusanga reka duvuge umumesha makuru umumesha makuru icambere n'umuntu aje kumenyesha makuru hamiki naco kugira umenyesha ikintu nuko ico kintu bwawe ubuziti mbega kimeze gute ndagikora gute ikavuga umwuga umenyesha makuru rero dufatiye kubabikora baravyigiye canke batavyigiye manze nje ku karo ku batavyigiye nibisigura ko abantu bose batavyigiye mu ishuri ko badashoboye hari abatavyigiye mu ishuri ariko haro kwanza nk'abantu babikora nk'impano turabazi benshi bahari aho mbere wanashima utoza mbere umubwira ngo wize ngo za doctora zande usanga vraiment ari vyo wiwe haro n'uwundi atavyize ku ishuri mugabo yarose ama formation birashoboka kubera ko hari n'uwundi ashaka yavyize mu ishuri muga kubera ko atayibandagije agira experience ugasanga asumbwa mbere no kubikora naho umuntu yitwa yuko atavyigiye rero ikiru ca mbere kiranga umu journaliste ca mbere cyo nuko yimenye uwariwe yego kubera ko hariho twako reka mvuga ati reka rite ziranga umu journaliste ica mbere nivyo umunsi tuko tugenda dutakaza uri umu journaliste naho ukwiye kubesha ntarukwiye guhengama urige kuba umuntu uri juste urige kuba umuntu uri hagati na hagati uri netre atakintu nakimwe kigira kabiri aba journaliste batuzi ko ari nk'abantu kumbure ngira ngo uzi nk'indimi zirenga zingahe nka zitatu ego niyo mpamvu kenshi iyo bumvise uvuze n'ibitari ivyo benshi baca batangara abandi bakagumenga utakaje icizere kubera ko bagufata ko uri umuntu wavyigiye umenyereye ubizi uziti aha ni hari umurongo sindawurenga nubwo vyoshika nkawurenga ni gute mbega ashobora guhanura gutanga message ata muntu numwe mbabaje cankwe mu mvugo ni gute ashobora kuvuga amajambo yubaka pana amajambo biterasoni gutukana na biriya rero ariko uyu munsi novuga yuko byarahindutse ni mpamvu tugiye gukoresha igifaransa usanga bavuga ngo hari aba promoter aba promoter ba youtuber aba blogger abantu batandukanye rero abo bose novuga yuko ucusanga turiko turavyanaliza benshi bavuga ko aba journaliste mugabo tugiye kuca umuntu akora kumwuga novuga ko badakora bimwe yego bakora bimwe kiretse ico bahurira ko bose baramenyesha bakuru ikidutandukanya
ni ico twokwitwa reka mvuge ni ligne editoriale wese akorerako umurongo akorerako niwe usigura wa muntu mbega ninde ameze gute bigaca bituma n'abantu bakadukurikirana bashaka kutwizera bakavuga ati umuntu turamuzi amakuru yiwe avuga n'abinyuma birimo rero kubera ko hace hitamwe ibintu byo vuga ngo views biki byo biragisibije umuntu ashaka kuvuga ngo Daniela ngo yapfuye kumbe Daniela doje ko higaniye kada gaca bivuga ndi ngaho hazi yuko ndi n'umugenzi wawe kugira iki baje kumviriza ati yapfuye gute biki bitandukanye urumva ko ahantu takwiye kuhabera amagabo kubera ko two tugira dutakaza reka mvuge intuzenya ico turico yego uyu munsi journalisme ndundi iraboneka ko iri hasi ku rugezo rwo hasi dufatiye ku bihugu bibanye turavuga mu Rwanda canke muri Tanzania urabona ko hoho amakuru yabo canke se journalisme yabo iri ku rundi rwego umujournaliste wo muri ivyo bihugu abayeho neza umujournaliste usanga afise imodoka usanga afise inzu yiwe ariko mu Burundi ni imisi yose uzosanga umujournaliste kenshi uzosanga agenda n'amaguru agiye kurondera amakuru yatembere ikinga cyangwa jokuki donc vyapfiriye hehe ku buryo tudashobora gutera imbere ni nkaho umengo journalisme ntiyubashwe kuko iyo abayubashwe tuba dufise ikintu duvuga ati naka ni umujournaliste afite ntiyubaha kubera iki nta kintu kigaragara bashobora kumubahira mbega vyapfiriye hehe mu Burundi ego ikibazo ciza naje imisi yose nkunda kwibaza ati mbega mbere bigatumenga ibi umuntu arimo yo nabivamo kubera ko tubona n'abadukuriye ni umuntu tumva yakoze imyaka myinshi muga kigera n'amaguru ego ugasanga umuntu akoze imyaka 15 akavuga ati none eske je nanje maze umwaka maze imyaka 3 mwuga ibintu zo bishobora ikintu ca mbere jewe nagerageje kugira naretse ko ico kibazo kubera ko carankoze ku mutima cyane ica mbere kadufatire kano karere turimo kino gihugu cacu c'u Burundi turimo nagira mvuge yuko kino gihugu cacu turimo bivanye nuko cubakitse surtout muri secteur ya journalisme reka mvuge yuko nta gaciro ifise cyane nibayahaye agaciro kanini ku buryo nubwo hoba n'abantu zenya n'ibinyamakuru biri privé bishobora kubahiriza iyo ntuzenya bishobora kubahiriza ayo mategeko kubera ko burya ugiye kwanaliza ukara mu journaliste mu byo bindi bihuguvuze nga mu Burundi dufati no kumushahara bakora je tuvuge abakorera leta uza gusanga twebwe ukiri hasi cyane bikaca bituma abanyene batwitangiye imbere bata avance ugasanga amera hembwa niyo shaka kuvuga ngo ayagure mw'intuzenya azoyabike ngo agure mw'intuze cyangwa ugasanga nubwo yofata ideni usanga hari izindi bezwe zo mu rugo gusumba yaho yovuga ngo agagura umuduga wagira yubaka inzu bikagenda uko rero ico novuga yuko kiracaye ntambamye bivanye nuko reka mvuge igihugu turimwo kitarabitunganya neza kugira kubera ko nacacana yuko uyu munsi mu bindi bihugu reka mvuge abajournaliste bari nimerize nuvuga ni ibintu vyamaze gutera imbere ariko tugimenga twacare mu buryo bwa kera turacare muri systeme analogique uri yo kwinjira muri numerique ikigira kabiri mvuge ko bituvako kubera ko haba twebwe twiyubahiriza twiyubahiriza icambere benshi tuva kuvyitamo tutize twavyize swati nubwo tujanje tuvyige cyo mu kaminuza muga wumva ati jewe no kwegera Daniela hajya akora kugira cyangwa ndamwegere personnellement anyigishe menye ntahure ucumenga je nk'ubu nje ngo unyereke menga wonsuzugura cyangwa ndomangayitse bikaca usanga ari ngorane iki naco naba byongeye kandi naba bantu baba journaliste bari imbere yacu uyu munsi wo mubwira ati ndipfuza kunyigisha hari gihe guca amara y'intica ntikize ugasanga mani ho mu buryo bwo yatanga kandi numva ni hugitangura cyo gasanga nubwo yamuha nta nubwo yovuyemera kukwigisha kuko abafise ubwo bayuko ejo kumburusha usanga muri amprasije urumva bivaye nuko abona kubera ko ubujournalisme nubwo itaratera imbere ariko uri kuraba ivyumviro by'abantu babirimwo neza biratembere cyane gose gusumba ivya kera kubera ko kera wasanga gukoresha amarezo social atari kirenga atavyo tuzi gukoresha internet atavyo tuzi mugo uyu munsi abajournaliste reka mvuge ko baraza novuga yuko bari foro cyane gukoresha ibintu by'intuzenya
vy'ikoranabuhanga ku rugero ruvuga rushimishije paraporo abajournaliste ba kera abajournaliste ba kera nabo bafise ubushobozi bunini cyane ku bijanye na history na histoire yo mu Burundi cyangwa y'abantu batandukanye umva ko umwese abafise icagize n'iki ashoboye rero byo byose nuva ko twobihabwa n'urukundo ibyo atari urukundo ruhari uzosanga muri ivyo bihugu vyo muri East Africa cyangwa n'ahandi bitariko reka mvuge tutariko turatera imbere ikindi naco nyuma novuga nabakoresha cyangwa aba bantu bazana amamedia uyu munsi ntibaratahura impano dufisi yariyo ntibaratahura impano dufisi yariyo simvuze ko ari bose haraho bamwe novuga yuko bamaze gutahura agaciro k'umujournaliste cyangwa bivanye n'igikorwa akora haro n'ahandi batabitahura bumva yuko ataco udakora kugira kumbure amakuru abene gihugu cankwe abantu batandukanye cyaba bakurikirana mu bashikiriza ibintu bigezweho bitandukanye mugasanga tujuru ri hahandi nyene ntibumva ko hakwiye kameme ni prime d'encouragement kugira ejo ntuzoga muri wa hundi uhinduke kubera ko iyo uteye imbere no mu mutwe aratera imbere ivyumviro yabike ukacuba concentre mu gikorwa burimo yego bika twakora iki kugira ngo dushobore kuduza journalisme yacu journalisme ndundi aba journaliste bo mu Burundi gushikaho babonye ati umujournaliste araje bamuha intebe y'imbere kameme twokora iki canke igiki cyo hinduka icabe cyo guhinduka ni mentalite ni mentalite kuri twebwe aba journaliste canke bumva wese kare ko araza mu nzira ya journalisme mentalite kandi no kuba boss bacu bakayihindura bakumva yuko nivyo bigoye gukora projet ucaho nyene uhita ureisisa ariko umve yuko projet ushaka kuyikora ukazoreisisa no mu myaka nkingahe ariko kugira ubishikeko ni vyiza ko wa journaliste mufata neza hama umujournaliste answa ahari hose nuko mu wese yokwisuzuma akarambega koko ndamerita ko umujournaliste asanzwe atameta kanabiheba ntarabe ngumva ngo neranga amazise karatwika yamenyekanye araha ubwo akora ibiganiro birabwa n'abantu shobora kuvuga ngo ngira ndabikore mbe wewe muka ntibikunda urusha kuba waravyigiye cyo gasanga ari impano muri uwo mwanya uzosanga ndiko ndabikora muri ubwo buryo ari kwiboma rero tubanze twibwe nye twisuzume mwese yisikane usanze atari vyiwawe wikaranyumva sasa ari vyiwiwe abiheberaho nyene akora ubintu imyuga iri vast ndazi ko nabuzi itara imana yamuhaye abihebe arihe gutukisha aba journaliste hama nesanga ari vyiwe naho narabe yuko nimbavuga umujournaliste ninde journalisme ni iki bavuze ethique bavuze iki comportement iki ibyo byose urabikwiza afite akaranga mutima kuje uragafise hama rero ntaca avuga ngo urumva ngo jewe ngo nkoze imyaka ingana uko ngo mu kinyamakuru kiniki ngo mafungu ntavyo no journalism irakura irakura kuko urabona yuko uyu munsi baguma bagenda bahinyanyura bahindura ibitandukanye uyu munsi urana ko ndazi ko kera uriko dukoresha imikrofone sans fil kera ntazari zihari wasanga bakoresha nk'ibindi bintu rero umaze ko n'umujournaliste twabutazi meme gufata mikrofone cankwe kumenya ngene uyiregera kugira nawe ejo ubu umuntu ateye imbere babigoye cyane ivyo byose birasaba yuko babidufasha hama kandi akamutwotera ni leta yumva yuko nyakubahwa president wacu w'igihugu ciza c'u Burundi avuze ati sa media jamais burya riga jambo rakomeye cyane gose umva ngo atamedia ntibishoboka yego uko tuvuze media twumve communication rero kuyaga n'umuntu hariho media ni kuvuga uyu munsi tiko turavugira ngaha ndazi yuko tuza gukwiragira isi yose rero birasaba yuko na leta idushigikira nkuko nyakwa president bitanguye n'abandi n'ibindi bisata bitandukanye ubushikiranganje byo bijejwe amashiramwe atandukanye nimba ashiraho intuza ama formation kugira akarehiza ubwenge nimba ashira ama competition nimba ashaka kuraba ati nkuko arabikora kino kinyamakuru kiro kirakora neza reka uno musi tugifashe kamera tugifashe ikinakiriya kugira bigene neza cyane kubera ko uyu musi ari abantu bariko batariko baratera imbere atari uko badashoboye bashoboye ariko ari uko babuze ibikoresho kandi wanashima bovugira igihugu bovugira abene igihugu ibintu bikagenda neza cyane hamandangirize no kubasanzwe bakurikirana
bivanye na media yose Yeah. nabo nyene nibatahura agaciro k'umujournaliste Yeah. batahura agaciro k'umujournaliste ntibatubona ko umenga two dugura ibintu by'ubukorikori Yeah. bumve yuko umuntu ubonye ikiganiro ca kanaka gihari cumvirize Yeah. umvirize ro message hama nimba umunsi debat ko turavuga ko utayitahuye bevite gutukana Yeah. bevite gutukana gusumba kwankuraja uyu Yeah. munsi tubona mu makomantere hatukana ari gutukana gusa ukibaza none eske Daniela uyu munsi nimba yavuze ibintu datahura kamutuka kata munsi n'umwe uraza muri bya bindi cagano wakora ciza Yeah. ba akwaprecier Yeah. ahubwo anakurondera inbox yumve yuko yo gushigikira dufise umunsi aba diaspora bari hanze ashobora kuvuga ati Yeah. uyu mwana arashoboye reka ndamufashe iki niki reka ndamuterera kino kintu kizomufasha rero nivyo babikorereye kubera ko Yeah. navuze mu ntango umuraliste ari imbere ya kamera ntabarika siwe barika ntabaje kwivuga Yeah. abaje kuvugira abantu benshi batandukanye Yeah. mu bisata bitandukanye Waje kuvuga ati ubona ko atari umujournaliste adakwije ibisabwa yego abarakinjora mbega nk'umujournaliste yari yiyumvire yuko ari umujournaliste mugabo ugasanga uvuze ati ibi nibi aca yisanga afite bya bintu bidakwije ibisabwa umujournaliste mbega nyabintu ubitubwira nk'ivyo kwerekana umuntu ari mu gikorwa mu gatari ciwiwe ego icambere navuze twafatiye kuri comportement ego ndibuka ko twarigeze kuja mu ntuzenya ahari yari formation yarimwo ntuzenya mama Vestine na Rongo Essence hamwe na ntuzenya na Pierre Nkurikiye ego asanzwe avugira ubushanganje bw'intuzenya ego hama nibuka yuko mu byo baduhanuye ikintu cambere kwari kutubwira tubanze tumenye abaturibo yes tumenye umujournaliste ninde mbega ikorwa ciwe akora n'igiki yes ego nibuka ko batubwiye ati ikintu cambere umujournaliste ateza kuba umuntu ari juste avuga ukuri nkuko nabivuze umujournaliste ateza kuba ari umuntu atahengamiye ari netre umujournaliste ateza kuba ari umuntu reka mvuge ari cirore cantu besho afite le modèle haba mu nyembaro mu mvugo ndetse n'ahantu ushaka ugendera cyangwa nabo mushobora kwa mugendana ibyo byose nivyo bishobora kuvuga ati biranga umujournaliste hamavu yaho ni guhagarara ku gikorwa mbe igikorwa twigikora gute turiko dutanga information mu kwishikiza abene gihugu cyangwa ni kesho yo kubabesha ni kesho yo kubagumura cyangwa ni kesho yo kwidandaza ni kesho cyangwa turiko tubikora ni journalism turiko dukora mu buryo bwa marketing cyangwa twashitse kugira kumbure abadukurikirana bashobore kwaronkera intuzere bamenye umunsi Burundi buvugwa make bamenye umunsi Burundi ni bwiza gute bamenye umunsi hanze havugwa make bamenye umunsi biko bigenda gute afite gume bari ajuru kugira nejeje Burundi ntava sanga guye muzenya mu makosa atayazi bamenye umunsi leta ivuga ibi bimeze uku bigenda uku rero akeshi navuze ati ibintu bikunda kwigaragaza ari navyo batubwiye nubeshe turabesha cyane hameyigira kabiri turarenga amategeko ugasanga turiko tubeshera abantu ugasanga uyu munsi nka wewe yumvira umuntu muzima Imana yaremye ngo Daniela ngo nkandika ngo yapfuye ngo yafiriye hanana bashaka asambana bakashafita agafoto kawe agapande ngo nika gatoye kuri Facebook akacamadikako akibagira yuko umwitwariye bashaka kumuhana akibagira yuko umwitwariye nico kinyamakuru bashaka kugira ane bashaka kugifunga ego bakagihagarika rero uvuga yuko ivyo byose burya icambere habe transparence habe umuco mu vyo dukora mu vyo tuvuga ibisigaye uhagarare yuko umujournaliste udafatiye afete ntube ngo ni ibyo ngutamika ijambo nta journaliste atamika ijambo aremera agapfira umwuga ari kavuga ati binabivuze ndi capable kugana iki yo kubidefanda igisigaye ukamenya ati mbega uko kubaza source ico kiriye de information yerekana hama wo kwerekana iyo source ico kintu isawa bisigaye nabyo no kumenya yuko mu byo twize si byose umuntu avuga kandi simvugero yose muragira iki akoresha shobora umunsi twovuga ugasanga ko dukoresha imvugo ibabaza uwo muntu cyo ugasanga tuvuza imvugo yo gucyoza leta yo gutuka ujya muntu kanaka na biriya ivyo bice bigira iki bugukorako rero umuntu akimeze uko reka mvuge yuko nkuko babitwigishije umujournaliste kandi uyo nimba ari ngamu gicu Burundi amategeko aramukorako
nimba atarahanwa kuko babitubwiye igihe kimwe tuzohanwa bihagije nitutagira twikosore nicecene yuko twasanze dufise abavyeyi nkubwiye abavyeyi beza cane imbere yuko baguhana babanza kuguhanura yego ahandi baza muri abantu vuze umuntu yitwa koresha umwanya arafata wowe ni tumasha nimba ikorera makino kiganiro nibazi yuko yuko atiraca bihe arabe shose gatari mu journaliste twavuze bon okay nivyo yaravuze yuko wewe ari umu promoteur atari journaliste uri umu promoteur rero gupromotinga naho navuze bivana rimwe dutura yiwe ashaka gupromotinga mu sexuality ashaka gupromotinga wewe urumva ko aza gupromotinga zibe zose nta nkuru nimwe yakoresha umwanya nzosanga ari yukuri imisi yose uzosanga ari ububeshi urumva ko hazigaye ko mugana bo nyene babikore bazi yuko leta iriko irabaraba izobazana amategeko ajejwe aranga abapromoteri nimba ari umu youtuberi azana amategeko y'umu youtuberi hamwe ubu munsi tuvuga tugira mu journalist amategeko yanaya ujya no mu blogger amategeko yanaya ujya no mu youtuberi amategeko yanaya mu promoter amategeko yanaya rero vyiza bora bakareka kuza barakavya vraiment yego turiko turinjira ku busozo y'ikiganiro cacu harya no repentance no even tv ifuziki kwa Jonas aho rero aho canibwira ko vyinshi tuvuze no positive ndayifate it's like home ni nkumuhira ni muhira ndeka ndayifate kandi yuko ni kamvuge kandi ntuzaye ni igikoresho canje afete reka mvuge kandi identity yanje ni identity yanje kuko novuga yuko ishobora kwitwa n'umuvyeyi kuko ku myaka ine ndahamaze ndafise uko naje meze reka mvuge yuko naje ndi umuntu nivyo nafise experience muri kina kiriya ariko byari bikwiye yuko nongereza rero harandeze hamaze kundera harandamura nyuma yo kundamura naho ndagaruka nanje ndavuga ati ubu rero ko reka ndahakorere kurya umuvyeyi ashobora kukurira amashuri agaheza vyose imana igutereteye ukaronka akazi ugaca umubwira ati papa canke mama tuza abe make tuzoyasangire mugabo nzogutera iteka rero haranteye iteka nanje umunsi ndiko ndateye iteka ego ni medic ikora nk'izindi kugira kumbure igerageze kubaka Burundi isi yose na cyane Josurinye biciye mu nzira nziza yego hasanzwe hari bisata bitandukanye byinshi reka mushaka kutubwira bimwe muri ivyo ego urakoze cyane ibisata novuga ca mbere tuvuze no personal TV turumva mu televiziyo ni televiziyo ru Kristo icisha ko ibiganiro rikamvuge vyivuga butumwa ariko kandi nkuko twasanze ko tukora muri gucu Burundi byaye ngombwa yuko dushaka gucisha ibiganiro vya leadership nuvuga uburongozi bwiza entrepreneuria kuyungunganya nacecane ko karico gihugu akari naco uyu munsi igihugu badusaba yuko dutegeza kuja hamwe tukakora imigambi kugira twiteze imbere hagati yacu ku ruhande twongere duteze imbere n'igihugu rero ivyo bikorwa biriho hagacaba n'ibikorwa bindi bitandukanye umva ko ari gisata kirimo ubuhinga aho dushaka gufasha abantu kwakariza ubuhinga mu bitandukanye benshi batumenyereye twakira abanyeshuri babavuye ku mashuri y'amasegondere ariko kandi tukakira n'abandi umuntu wese yifuza ico twakwitwa stage professionnel muri bike Imana duhaye mu bumenyi Imana duhaye tukabisabikanya kugira uyu munsi z'amanuro ko turatanga yuko twifuza kuba ku rundi bwiza kandi twifuza natwogara kuba aba journaliste beza ejo batwubahe ntibaguma bavuga ngo mwego ni vya bindi nyene umumenyereye tugafashanya bikagenda neza yego nivyo turiko turaje ku musozo w'ikiganiro cacu akabazo gashira akanyuma nkunze kubaza abantu kenshi iyo ngira ndangiza ikiganiro kandi nawe ushobora kuba ukazi ndakabazo kavuga kati ubu turashitse ku iherezo turabizi yuko ibyaha birahari kubesha usambanyi gutukana kwiba n'ibyaha kwicana n'ibindi byinshi hama tugeze ku musozo ku iherezo dusanze ibyo batubwira ko ari ibyaha kumbe ntivyari ibyaha wowe nicaye kino wo kwicuza waretse kugikora utinya ko ari ibyaha numva ko nayo gukora cyo kintu rero ndaza kongera kumenya kuvuga ngo ni iki kubera ko reka mvuge yuko uyu munsi uko nari kera siko ndi reka mvuge yuko Imana yangiriye ubuntu ngenda bimwe ngenda bivamo rero nka vyose kubera ko bimwe nabihonjeje nyavyaha nkumva yuko
kuri ku ruhande rw'iwanje nta nyungu bifitiye cankwe mbona imenga birasanzwe yeah je numva ntaco nokwicuza ntaco nokwicuza kubera ko vraiment n'ubundi byose warabiriye reka mvuge ko nabiriye ko vraiment Yeah. ntaco nobesha kuko narabiriye ku vyo ntajya ko navyo Mm. ivyo nitikiri kumwe kumbure Mm. ndiko ndondera ibiki ibizonkiza n'ibizokiza umuryango kumbure n'abandi batandukanye yego Okay, turangiza rero ikiganiro akajambo kamwe karangiza ikiganiro ku bakunzi bawe ku bakunzi ba Senga Media TV ku bakunzi ba No Repentance No Heaven TV. ego reka manze kwanza shime uburongozi bwa Senga Media TV mereye no kuri mwebwe Daniela mwampaye ikiganiro Ego. tugashaka kuyaga ego ndabashimiye cyane gose ikigira kabiri ishimire n'abakunzi ba Senga Media TV ego bo bagiye kurikirana n'ibiganiro ndetse banabikurikirana Yeah. ndabatera intege nkuko nabivuze ego bafata umwanya uhagije wo kuza kurikirana bino biganiro bica kuri iyi televiziyo Yeah. ndazi yuko ntibazoba bahombe Yes. ntibiyumvire ko ari kuja muri commentaire Yeah. oya babikurikirane ico badatahuye bandike muri commentaire Yeah. babaze vyongeye kandi ntabe kubirorera gusa bumvise bafashijwe bashigikire ino televiziyo Yeah. bashigikire ino televiziyo kugira bigende neza cane gose ahama kandi sinabona no gushimira n'abakunzi ba No Repentance TV usanga baciye kuri Senga Media TV bakora kurikirana Yeah. ndabashimiye cane kandi nibaza ko ataco bitwaye mu gihe bubona kino kiganiro kiri kuri media bagisharinge bakurikirane n'ibiganiro kubera ko uyu munsi nimba No Repentance TV ifise ibiganiro yokora niyokora ku buryo ishobora gusatisfeza isi yose ishobora gusatisfeza imiliyoni z'abarundi rero ni vyiza ko turana izindi media kugira tumenye ati ico tutarose kuri No Repentance TV tuja kuri Senga Media TV tukakironkaho muri rusangi shimire n'abarundi kazi bose batandukanye bava bakagera na cane cane abakunda igihugu cabo ciza c'u Burundi kubera ko turi mu bihe bitoroshe aho bamwe bumva umenga bo kwihakana igihugu ariko aba vrai patriote bubahwe cane gose dushimira kandi indongozi ego z'igihugu cacu c'u Burundi kumbure ziduha umwanya zitwemerera abanyempano tukigaragaza tugakora bamwe mbere bibaye ngombwa bikunze bakanadufasha hambavu yaho mbere bakanaduhanura niyo bishitse akaba gakosa ntibihutire kugira n'ikiguhana rero nabyo turashimira cyane gose bwa nyuma dushimira Imana datumushwa byose mu ijuru cyane gose yatumye byose bikunda n'utu twibazima nibizokurikira tukazobikora tubishozwe nayo murakoze reka tubashimire murakoze cyane nizere ko n'ubutaha nitwabahamagara muzotwitaba amahoro menshi cyane gose reka tubashimire namwe mwese mwako muradukurikirana muri kuri Senga Media TV mwakumwe na Daniela Koze mu buhinga bw'ivyuma canke se inyuma ya kamera twari kumwe na Enoch Light mu cameraman nkunda cane abikora neza atuka iyo mukoranye urumva ko wajanye n'umuntu kora subscribe rero n'ubutare bwabikore na cane commentaire yawe iraza kumfasha umbwira ingene ikiganiro wakibonye mbega ushaka umutumire wahe mbega ibyagenze gute mbega Jonas yatuganirije gute majambo yavuze washimye mwiki wagaye mwiki naho ubutaha rero mu kiganiro gikurikira ciao